yabatukiwe aromoka mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ari ko arasupporting umuziki wanyu, kubera ko batashaka ko umuziki w'abarundi winjira mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko mwagira mufire mu gihugu cy'u Rwanda hari hateguwe ko hari umuntu aza kubagi impene, uwo muntu yari yahawe idini n'uwo bita Jihad nafata ku mavuta, ndetse harimo na DJ Phil Peter ndetse na DJ Brian. Bari bateguye yuko iyo mpene iza kubaga umuntu barungitse acashiramwe umuti muke mufira mu gihugu cy'u Rwanda muhwere. Twari kwibaza ibindi ngo mwahwereye ngo byabaye ibingo bya politiki iki n'iki, ibyo nivyo twari kwibaza. Ariko kuri uno munsi yashimiye Oscar Fashion. Oscar Fashion yamugarukanye Bujumbura. Oscar Fashion nta muziki yagiye gukora muri Ntuzenya muri studio. Oscar Fashion tuziko yambika abantu, nta muziki yandika. Uje gushimira Oscar wibagire gushimira Big Farious yagushize muri Bantu Boy akagusorera imiziki. Imiziki meze tuwawashe washa. Ijya video kiri kunawe wari bwaronke kuvubaho. Mungu wabigufashije ni n'izina Big Farious riri kumwe na Bantu Boy. Uno munsi Big Farious no muri legend novuga yuko uno munsi muzika ariko arasohora peut-être ishobora kubidakaze nki aba bana bariko barakubita, bashobora kuba bariko barakoma, ariko nitwibagire kahise kiwe, nitwibagire imiziki yadukubise. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo muva mukagera, ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze cyane madukunze vyatari. Ubu ngizenzanya akantu bita agakoni kagufi na karekare kugira nkubite bamwe mu bantu batumva. So uno munsi umuziki wacu urahari kandi umeze neza. Sometimes tuze turibuka ati hari abantu bawugwaniye, hari abantu bafashije uno muziki kugira ushore kugera aho ugeze kuri uno munsi. Hari abantu bagize icyo bamara kugira umuziki ushore kugera aho ugeze uno munsi. Iyi ni Star TV 257. Kenshi namanza nkicara nkivugira ibintu nkirenganira, ukamfata nka kungomenga ndiko ndasurira mu muyaga. Ariko nsuze mu muyaga urahita utwara upepo wose kujya kuntu odere yawe igahita twagwa n'umuyaga. Hari igihe mwibaza ko ariko biba bimeze. So impamvu nje hano mu bwa Star TV nabivuze kare ndavuga ati aba artiste biwacu, abaririmbyi biwacu, industry ya 257 abaririmbyi bayirimwo nka bose n'injyajya bagira umutima mubi, ntacyo bikura, n'injyajya n'intashima. Nama nabivuze nimba dufise abaririmbyi ga mu Burundi b'intashima, turafise 95% abaririmbyi badashima. Ku ruhande rw'iwanje bamwe baririmbyi novuga yuko bashima, izina ryama riri hejuru natashange ndabanka. Abandi baririmbyi tumaze gukora novuga yuko bashima, ndavuga Dramati na Sadbi. Abandi baririmbyi bose na Madibada Classic na D1, abandi baririmbyi bose muri nashima. Naraye ndabibonye ku iganiro yago yarayakoze, niyo mpamvu ngarutse hano mbakubita gakoni kagufi cyane kaniniya. Muri nashima guys. Yago numwe mu bantu bashigikiye uno muziki wacu kugira ugere aho ugeze mu gihugu cy'u Rwanda. Yago numwe mu bantu bashizemo ingufu zidasanzwe akoresheje platform yiwe, platform mutamudugirije mwebwe yidugirije ku ngufu ziyo ku biganiro vyiwe yagiye arakora byo gufasha bya bibiki. Platform yiwe yadugije kandi ibaze yagiye gukorana ibiganiro n'abarundi afise plus de 700 subscribers. Uno musageze muri 830 combien. Jugera afise mu masetsa mu Burundi nta muntu arakwiza setsa asanzwe akora kuri YouTube channel cyangwa asanzwe akora en ligne. Urumva mugakuru no munsi rero biratangaje ukuntu umuntu akora ikintu cyiza, umuntu akora ikintu kizima kugira ashore kubashigikira, ariko ntihabe na merci muvuga ati merci beaucoup kwibi wakoze, wabikoze neza cyane. Ivyo namye ndabivuga kuva kera. Rero kuri no munsi nimba bihari no munsi biriko biravugwa ati hariho inashima mu muziki, bariho abaririmbyi mwebwe ntaco mwikura, abaririmbyi b'abarundi mwe ntaco mwikura, mwebwe muri nashima. Yago yarabaye platform ibirenze ibihumbi amajana by'aba subscribers. Abaha ibiganiro, akoresha ikiganiro D1, akoresha ikiganiro Alvin, akoresha ikiganiro Jonera, no musi Jonera arakora ama video akaze mu gihugu cy'u Rwanda. Jonera ari gukorera amafaranga menshi cyane, ariko nurashimira Yago Pondati. Nababwira abaririmbyi ni mwikura, je nta muntu uzotinya kuvuga kubera ko mwe ni mu mpemba, ni mu ngaburira, nta mafaranga mu mabwira nkore content zanje. Urumva amafaranga je ndimenya ku gatwe kiwanje. Rero mu buzima ni budashima
uri ntashima ntawe uzopfugeze. Umuririmbyi akiri kuri no munsi mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo zawe ziravuzwa. Abazimirije ku ivyuma mu Rwanda mu vyibuko na Double J Yago arabavugira babagira n'ihene. Aho gushika kuri no munsi Yago yaridoze ko muri ntashima mutamushimira. Ntigeze munamushimira. Yashingiye nawe bita Alvin Smith ko ari we amushimira gushika kuri no munsi ari wanamwibuka. Bro, muribuka igihe kiri kuna Double J babazimiriza ko ivyuma mu Rwanda ba Philipita uriya musazi nawe numva ngo ari mu bwicanyi yashaka kwicisha Yago. Uriya DJ Brian uriya yazanye icuma ngaha mu Burundi ikintu cy'igi plastic. Ntuzagaruke ngaha mu Burundi nawe tuzogukoma twumvise uko ufise ingeso mbi. Urumva? Ivyo bintu nibaza yuko vyabaye twese abarundi twarababaye. Twarababaye twari turyohewe kuzimirizwa ko ivyuma bikozwe na DJ Philipita hariya n'abandi bantu. Agatsiko k'abantu batashaka yuko umuziki w'iwacu ugera mu gihugu cy'u Rwanda. Yago yarabavuganiye, Yago yarakoze ibiganiro byinshi abavugira, Yago yarabatwaye mu rugi wabo baraziwiwe mu cumba ari chambre bari bahise ku Barundi. Hari akamatera karara ko abaririmbyi b'Abarundi yo bagiye mu Rwanda Yago akabaha indaro. Ico cumba nico carayemo kiri kuna Double J. Baba bagira ihene inyogoye niwe yabazi ihene. Burya anye Imana yarabakingiye murazi ko ikiganiro Yago yakoze bari bavuze yuko ijya mpene iza kuza kubagwa n'umuntu ashiremwe umuti kugira baroge Yago apfe. Bisigura ko n'abarundi biwacu bari kurugwamo kiriko akiri ndetse na Double J. Urumva ko Imana yakinze mu ico gihe bitabaye nkuko vyari vyateguwe. Uwabazi hene yabaye inyogoyo ntiyabaye ikibagwa n'umuntu vyari vyategekanijwe ko aza kubaga iriya hene kugira Yago acagira ikibazo ndetse n'abaririmbyi bacu bari kugirira ikibazo mu Rwanda. Urumva? Abaririmbyi bacu bari kugirira ikibazo mu Rwanda. Rero ntibitawuritse ukuntu Yago yaje mu Burundi akoresha ibiganiro abaririmbyi baniri n'ataba influencers n'abandi benshi batandukanye. Nanjye Yago yankoresheje ikiganiro mu gihugu ca Uganda. Nimwigeze muramushimira Yago ari mu bantu batumye umuziki wacu wo mu Burundi winjira mu Rwanda dutangura kubakoma kuko twari dufise umuziki mwiza umeze neza, ariko ni wari bwashike mu gihugu cy'u Rwanda umuziki wacu wavuga hanyene mugabo kuri no munsi mu gihugu cy'u Rwanda turumva imiziki y'Abarundi. Yago yarafashije kiri gukorana n'abajya ba Bruce Melody banda amafeaturinga kumakomeye yarakogwa mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko Yago hari icyo yakoze. So igituma ngarutse kwa kino kintu nama nicara nkavuga ati abaririmbyi b'Abarundi muri ntashima ntaco mwikura. Ebana kiriku hawe ushaka kubushima ku munwa sometime kuri bamwe je nama ndakubona ufise umutima wo gushima, ariko birantangaza ukuntu Yago ari mu bantu bari kuba kwidogera yuko uri ntashima. Yabatukiwe aromoka mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ari ko arasupporting umuziki wanyu, kubera ko batashaka yuko umuziki w'Abarundi winjira mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko mwagira mufire mu gihugu cy'u Rwanda hari hateguwe ko hari umuntu aza kubagi impene. Uwo muntu yari yahawe idini n'uwo bita Jihad nafata ku mavuta ndetse harimo na DJ Philipita ndetse na DJ Brian. Bari bateguye yuko iyo mpene iza kubaga umuntu barungitse acashiramwe umuti muke mufira mu gihugu cy'u Rwanda muhwere. Bari kwibaza ibindi ngo mwahwereye ngo byabaye ibingo bya politiki kiniki. Ibyo nivyo twari kwibaza, ariko kuri no munsi ukuri kwagiye hagaragara ko mutari ko muri ntashima. Muri ntashima reka ndabivuge. Nama ndabivuga ngaho mukavuga ngo no munsi Yago yagiye ku rubuga rwiwe aricara kuri YouTube channel yiwe ifise 800 birenga avuga yuko mutari ntashima. Iyo umuntu agukoreye neza nawe musubizi neza, agukoreye nabi ariko mukubiti nabi je nasubire mu isezerano rya kera. Unkubise ikofe nanjye nzagutandikira indi. Kibe kimwe ku kindi. Rero iyo umuntu agukoreye neza mukorera neza, umuntu agukoreye nabi namupigi nabi kabisa. Mupigi nabi tusubire mu isezerano rya kera. Iriya bintu byo kuvuga ngo urumva ngo naguhaye ikofe ngo naguhaye ngo itama rimwe ngo ndakongera ngo nirindi kubita. Cyasha. Nkubise ku itama rimwe ndakongera nanjye kurindi. Tugasubira mu isezerano rya kera. So uno muziki w'iwacu rero n'umuziki twagwaniye n'umuziki n'ubu tukigwanira. Uno musi Madiba ariko arakora cyane kwera ko ariko arashigikwa. N'umuririmbyi mwiza cyane, n'umuririmbyi yakoze kuva kera. Ni n'umuririmbyi afise impano. Urumva? Uno muntu aje guparika hano ni hagarari sindamubise. Urumva? So bisigura iki rero? Uno muziki wacu kwera ko twawugwaniye twifuza ko harawugera. Abafana b'Abarundi mushigikira umuziki wo mu Burundi, mubandanye mushigikira abaririmbyi bacu, ariko mwumvise ko abaririmbyi bacu ari ntashima. Nama nicara nganka bivuga nimubone tuba postinga nta mamega mwa mwatuguriye nta mafaranga mwa mwaduhaye, nikwera urukundo dukunda umuziki wacu wa 2 5 7 byama vyigaragaje aho usanga abaririmbyi baterana amajambo n'ababosi. Murabizi
ubutandero bukagaragara. Ariko uko biri kose kuririmba n'ubutandero biratandukanye. Uzi kuririmba utagira indero ivyo biragusha. Piga umuziki umeze neza ariko wibuke gushima. Jeago naramushimiye yankoresha ikiganiro muri Uganda. Turakorana ikiganiro kiryoshe. Alvin nawe impamvu ashima. Alvin sometimes bambwira ko atampana agira, umuntu yibereye aho mugabo impana arayifise. Umuntu nyene ashima ati urakoze. Alvin nubwo umuha igihumbi arashima. Murundi namba ari kwera yavukiye mu Buterera afise umutima wo gushima. Urumva? So uko biri kose rero muzego muparika ahantu ndi kandi ndahagaze. Mwabonye abantu rero muri mutagira discipline nuko. Urumva? Uko biri kose rero Alvin nimba yarashimye agashima ati je yago waramfashije. Alvin mani guhezagire cyane. General utarakora ikiganiro na Yago Pondati. Nta ndirimbo nimwe wari bwakore mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kuri uno munsi warimutse utwara imatera utwara buri kimwe usigaye ba mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko uno munsi wari ukeneye tere ikomeye nk'iyo mu gihugu cy'u Rwanda. Ego mu Burundi warahakorera muga mu Burundi vyaragorana bivanye n'iki. Nibaguha amafaranga ushaka kugira utange produit nziza cyane. Ariko uno munsi warageze kuri tere yo mu gihugu cy'u Rwanda aho ukorera amafaranga menshi cyane. Ndakwibutse ko rero batarakoresha kiriya kiganiro. Nta ndirimbo wari bwakore mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko maze gukoreshwa kiriya kiganiro na Yago Pondati. Wakoze indirimbo nyinshi zaba The Ben zaba Blues Melody. Uno munsi zaba Juno guma watayemo kabisa. Juno Kizigenza ari kumwe na drama. Ni indirimbo nyinshi wagiye ukora. Ariko izo zose wagiye kuzikora inyuma yaho mukoze ikiganiro na Yago Pondati. Inyuma yaho mukoze ikiganiro na Yago Pondati. Rero nguma ndababwira mushaka muzagira umutima wo gushima. Mushaka muzagira iki umutima wo gushima. Urumva ko Yago abidogera yarabafashije kugira umuziki wanyu kumbura ukanyage mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko abanyarwanda ntibakunda ko imiziki yacu ivuzwe iwabo. Mu gihe imiziki yo mu Rwanda twebwe iwacu wamenga turi mu Rwanda. Ariko natwe twaraciye ubwenge ubu unye nta miziki yo mu Rwanda ivuzwa ngaha. Ubu dufise indirimbo z'abarundi zikaze zimeze neza. Zinatwara n'amamodoka, zinatwara n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko naje hano ndababwira ati mwabaririmbyi mwe gira umutima wo gushima. Jewe nshatse kuri platform yanje no guma ni postinga mwebwe nkareka kuba posta. Mugabo sinaje kugira habe entere kuri jewe gusa. Naje kugira dushigikirane muri rusange. Mimi nakusupport we kama mwanamuziki nanjye ukanshigikira nk'umu influencer cyangwa umu creator de content. Ero ikintu gihari ni mudashima. Ubu tuzosira mu isezerano rya kera udashimye nta kintu kiza nsubira kugukorera. Unkubise ikofi nanje ndagutandikira irindi. Urumva? Uravyumva? Untuse nanje ndagutuka. Bya bintu byo kuvuga ngo untuse ahubwo ngo cyenda guprovoka ngo ntuke ngo kandi wongera untuke. Oya ivyo ni vyubo byahazaza hamwe na kubu. Mu isezerano rya kera umuntu umukubise ikofi nawe yagutandikira irindi. Muga muri Bibiliya nabonye hari ahantu handitse ati niba ukubita ikofi kuri uno musaya ngo cyo hindukiza uwo umuntu ni ndeyo kwemera ko umutandika amakofi agutanditse mutandike nawe. So rero iki kiganiro impamvu ndakizanye ni jise ndabigisha abaririmbyi kugira ikintu bita urukundo. Nabonye abantu benshi banyandikira banontre kuva muri Amerika baravuga ati koko ivyo bintu barabikoze. Muririmbyi kiri kutumuzi nk'umuntu atekanye vraiment ashima vraiment ivyo bamukoreye. Ikiganiro yakoze kuri TV 5 Monde. Izina sinzi ko ndarivuze neza. Yashimiye Oscar Fashion. Oscar Fashion yamugarukanye Bujumbura. Oscar Fashion nta muziki yagiye gukora muri ntuzenya muri studio. Oscar Fashion tuziko yambika abantu nta muziki yandika. Uje gushimira Oscar wibagire gushimira Big Farious yagushize muri Bantu Boy akagusorera imiziki. Imiziki meze tuwawashe washa. Ijya video kiri kunawe wari bwaronke kuvubaho. Mungu wabigufashije ni binizina Big Farious riri kumwe na Bantu Boy. Uno munsi Big Farious no muri legend novuga yuko uno munsi muziki ariko arasohora peut-être ishobora kubidakaze nkiyi aba bana bariko barakubita. Bashobora kuba bariko barakoma ariko nitwibagire kahise kiwe, nitwibagire imiziki yadukubise. Wowe wombwira gute ukuntu ushimira umuntu yakwambika Oscar Fashion ego akagusubiza ku ishuri. Ishuri n'umuziki biratandukanye. Ushobora kubikirofa ku ishuri umuziki ukawukora neza kandi bikagenda neza cyane. Hari abantu babaye aba star bakomeye cyane mu muziki batize baje kugira cours d'histoire mu nyuma y'indimi. Ushimire Oscar Fashion yagutwaye ku ishuri aho gushimira umuntu yagoye amahiti kweli. Uno munsi ufise amamodoka mu rupangu rwawe kubera ko hari umuntu yagoye amahiti song yakwandi guys
zinashimizi Big Farious yarakoze, Big Farious yaradufashije, izina kirikurira bari nini. Big Farious yaradufashije, Double J Ego 11 yarari muri Iko Community Service hariya kwa Haruna, niyo yarari Double J. Yarafise imiziki ariko brand we yaraduza agiye gukorana n'umuririmbyi Big Farious, kubera iki abantu mutabitahura. Uno musaba fana bakigwaza kuza kunuka ngo wowe wambwawe iki, je nubwo wantuka ariko jewe nzopfa mvuga ukuri. Haro n'abantu no munsi muri cinema vuba nzobadonda ko muri cinema. Hari abantu no munsi ndababwiye ukuri bategura ibintu byabo bakaca bareka kumpamagara, ngiye kuza ndabadonda ko ndabavuga ubonye, kubera ko nta muntu angaburira jewe. Urubuga n'ubwi wanje nawe turusangi, kandi mwebwe munshigikira mu nkurikirana. Mani bahezagire cyane nzokwama ndabashimira. Ni nkuko umuntu yobabwira nabi jewe mbona twona marana twomafatana ku mashati. Urumva wewe wombwira gute uno musikiri kuko aje ngaha agashimira Oscar Fashion gusa, izina Big Farious na Edith Kimana Stein ayo mazina kibagirwa. Yamasyaguye ari gutuma ashimira Double J yazaramufasha mu myandikire y'indirimbo zimwe ziri. Oya ari ibintu bidatahuritse abantu b'Imana. Kako twigira abagarariji, abantu babarara iki, abantu sinzi. Big Farious arakwiye gushimirwa muno muziki. Ni nkuko Big Farious atabuze utuntu yakoze nabi dukwiye kumugayira. Umuntu agira ivyiza n'ibibi byo birazwe. Rero kiri kugushimira Oscar Fashion gusa ntushimire Big Farious ni kosa, ariko biciye binyibusa ukuntu utagize iki, utashimiye Yago yababagiye ihene kiriya gihura vyibuka. Je ndavuga simvura kino kiganiro ndakivuze mbabaye, nayo mpamvu ariko sha abantu mugire ngo vukwe Big Farious wega kumushimira kweli. Cha kiri kuturabajama turi incu turabizi, ariko oya ibyo niko sawa wakoze. Je nushaka umbwire nawe, ushaka umbroke, ushaka unuzosuye kumvugisha mugabo jewe safi sana papa. Ngona brother ngona kuvugisha gato. Oya ingo gatonya nuja muri kamera. Je uriya musaza nagira ndamubaza ati koko kiri karakuye gushimira Oscar gusa. Hako Big Farious nawe kweli arukuntu izina giyo mushaka kurifata uko mwishakiye, izina ryafashije umuziki. Uno munsi ba Debene baraja mu biganiro bakavuga ati twebwe twaraba Big Farious mu Burundi. Urumva kwaba inspired na Big Farious mu Burundi asora indirimbo. Big Farious yarujuje stade hari yanye yo mu Rwanda baroriro. Rero kuvuga yuko nkakiri kutamushimira n'izina yubatse Big Farious imyaka yose afize ari ceceke yari inumira sawa. Ako je ndababwije ukuri abaririmbyi bacu ari abantu bamwe bizobagora kubagira kure, kubera ko asohoye hit song imwe aca yibona ko abaye mu big star. Indirimbo yo ugasanga nta nubwo yajabutse Kanyaru. Indirimbo ngaha mu Burundi twayikunze twebwe abarundi bagenzi biwe ni fresh, mwaka aca tangura kuyibona anajiona ndoye kila kitu. Twebwe no musiko tururira amadege tugira iki nta migaro dufise, turatekana tukavuga ati we must support. Ni we must apana kuvuga dutegerezwa gushigikira umuziki wacu. Rero ivyo bintu mwibona mwanka gushima mukabinashima, reka tubirabe. No musi umuntu aranabarondera kugira bahedire, kugira batore kuri telefone mwahindutse amadiabo. So iyi ni Star TV reka 2 akandi ko gakoni nari ndabazaniye kugira ndabashishure gatonya abaririmbyi bacu mugira ikintu bita ugushima. Je nushobora kumbwira yuko woshimira Oscar Fashion areka gushimira izina Big Farious, basi shimira na Indomike yakora iriya muziki yanyu muri Bantu Boy, shimira na Peniere Pro yakora iriya muziki. Urabona buriya anyu umuntu kariya yiwe kugira agera hageze, mana bara abantu benshi, bara abantu banini cyane bamufashije kugira agera hageze. Reka je ndabareke, izina ryanje ni Star Boy The Ship. Iyi ni episode ya mbere, ndashaka kugaruka mu yindi episode mbonye ikindi kintu kigaragaje. Sinama nabivuga atabaririmbye b'abarundi ni ntashima. Iriko biragenda gute? Si umunyamahanga yago yavyivugiye ati je nahaswe kwicwa kubera mwebwe baranyomora mu gihugu cy'u Rwanda, namwebwe uruhara rwanyu rurimo kubera ko nabashigikiye. Ako DJ Brian agarutse ngaho tuzomufata. Iriya bikoresha zara mu Burundi twebwe ntivyemwe mu gihugu cyacu Burundi. Ewe uyu Chanceline ko